Iki ni igice ca kabiri c'icigwa c'17 aho tubandanya tubona ingorane zitandukanye ziva muri bwa buryo bwo gukora ibikorwa vy'uburongozi. Tuja kurabira hamwe ingorane zishobora guturuka ku burongozi bufatiye ku mwumvikano hamwe n'ingorane zituruka ku burongozi bwubakiye ku gushwashwanuka canke ku gukerebuka k'umurongozi. Naho uburongozi bwubakiye ku mwumvikano ari bwo bwiza, bufise ivyiza vyinshi umuntu yobuvugako, kuko buha agaciro abantu mu gutuma umurongozi abumviriza kandi ivyo bashikirije akabikorerako, nabwo nyene burashobora kuvamwo izindi ngorane iyo umurongozi atiyubaye. Iya mbere ni ugushigikira amakosa, kubera ko busaba ko abarongowe baba batahura ivyo barimwo bakanamenya n'ivyo bakeneye. Iyo batabizi neza, benshi barashobora gushigikira amakosa, kandi ico benshi bashigikiye nico kivamwo ingingo zerekeye bose. Ubumenyi buke ni intambamyi kuri ubu burongozi. Iki kiri mu bituma intwaro yubakiye ku vyo abanyagihugu bashaka, imwe twita demokrasi mu gifaransa, igorana cane muri Afrika. Abantu bakenye badasoma ibinyamakuru canke ibitabo, badakurikirana amakuru yo hirya no hino, bama mu duhuha two mu kibano, biragora cane ko bagira ubumenyi bukwiye kugira ngo bafate ingingo nziza nko mu bihe vy'amatora nk'akarorero. Ivyo rero bituma bashobora gushigikira ivyiyumviro bitari vyiza, mbere bishobora no kubagirako ingaruka mu nyuma. Ingorane ya kabiri ni ugukomeza imico mibi. Iyi ngorane ishoboka kubera abantu bashigikira ibisa n'ivyo nabo bakunda. Iyo abantu bononekaye mu mico, bashigikira uko kononekara kwabo, kandi niko guca gushigwa imbere mu burongozi. Ahantu hagwiriye abasuma, umurongozi w'umusuma niwe aronka abamushigikira benshi. Biroroshe ko ahantu nk'aho intwaro y'ubusuma ishinga imizi, kuko ibijanye n'uko abantu benshi bameze. Ubu burongozi bwubakiye ku mwumvikano bumera neza iyo abantu bafise imico myiza. Nk'akarorero, hari ibihugu vyorohereza cane abashaka gukorora inda, ariko hakaba n'ibindi bitavyumva gutyo. Muri iyi myaka tugezemwo, hari impari hagati y'iyo migwi ibiri y'ibihugu. Ahanini, izo mpari zikomoka mu butandukane buri hagati y'ivyo bihugu mu bijanye n'imico myiza mu vyerekeye ubuzima. Kubera mu bihugu biteye imbere, imico yahindutse cane mu bijanye n'ukuntu batahura ubuzima, gukorora inda ni ikintu gisanzwe cane. Ariko hariho ibindi bihugu navyo bigiha agaciro kanini cane ubuzima n'ubuzima bw'umwana ataravuka. Reka turabire hamwe inkurikizi zituruka ku burongozi bwubakiye ku gushwashwanuka k'umurongozi. Nkuko twabibonye, ubu burongozi nabwo burafise ivyiza vyinshi twobuvugako, ariko nk'ubundi bwose nabwo nyene burashobora kuvamwo izindi ngorane. Iya mbere ni ukudaha agaciro ukuri. Umurongozi ashwashwanutse arashobora kuremarika abantu bagataha bumva ko baryohewe, n'igihe atoba yababwiye ikintu yitondeye ngo ababwire ukuri kuzuye. Ahanini biterwa n'ukuntu avuga baryoshajyosha, hamwe n'ukuntu avuga vyose abivuga nk'uvyemera cane nk'ukuri ntabanduka, naho coba ari ikinyoma. Abantu ntibamwemera kubera akanovera k'ivyo ababwiye, bamwemera kubera ukuntu ababwira ivyo ababwira. Ivyo bituma abantu bihutira kwemera ivyo avuga batabanje kwiyumvira birebire, kubaza ibibazo canke kubigirako ubuseranguzi. Atabaye maso, arashobora kubakira ku kinyoma n'ukuri bivangavanze, maze abantu ntibatore neza ibiriko biraba. Ingorane ya kabiri ni ukuzirikana abantu ku rwatsi. Ubu burongozi burakarirwa no kubamwo ububeshi no guhinyika ukuri mu ntumbero yo gutuma abantu bakora ivyo umurongozi ashaka kubakoresha, ariko batokubahuka gukora hamwe bomenye ukuri kose. Kubera umurongozi akorera cane cane ku bigumbagumba vy'abantu, bituma vyoroha kubabesha, kubabwira amajambo yo kubaryosha, ariko atakuri kurimwo. Ibi bintu birakaze cane mu madini no muri politiki, mu madini amwamwe no mu barongozi bamwe bamwe ba politiki. Iyo abantu batagavye, bashobora kwama bariko barahendwa, bakazirika ku rwatsi n'amangetengete y'ivyiyumviro bitagira aho bihagaze, bitari mu kuri na guke, kubera inyungu z'abarongozi. Ica gatatu ni ukwizigira umurongozi birenze. Igituma abarongozi nk'aba bashobora kuzirika abantu ku rwatsi bigakunda, nuko abantu babemerera kurubazirikako. Ibi babikora bitanguriye mu kubizigira bimwe birenze, kwemera ivyo bababwira vyose, ntibigire bagira amakenga ngo babisuzume.
nta kosa ribi ringana nko kwemerera umuntu kwigarurira ubwenge bwawe kugeza n'aho agukoresha utanazi ivyo ariko aragukoresha. Ica kane, ingorane ya kane, ni ukudaha agaciro abandi barongozi. Uburongozi bwubakiye ku gushwashwanuka k'umurongozi burashobora gutuma aboneka nk'udashobora gusubirizwa, kubera ahanini buba bwubakiye ku mpano zo kuvuga neza imbere y'abantu, kubatahuza no kubemeza bitamugoye. Ntibibanguka ko uwundi murongozi adafise impano nk'izo yemerwa n'abo bantu. Bishobora kuva kuri uwo murongozi ashwashwanutse kuko ashaka kuguma muri ico kibanza wenyene, canke bikava ku bantu arongoye kuko bamumenyereye cyane, haje uwundi bakumva umenga ntibanezerewe. Ivyo rero bishobora gutuma atabandi barongozi bahabwa amahirwe yo kwimenyereza uburongozi. Iyo umurongozi nk'uwo rero apfuye giturumbuka canke hakaba ikintu kanaka gituma atabandanya gukora amabanga yarajejwe, biraheza bigahungabanya iryo shirahamwe canke ico kintu yararongoye. Abarongozi bahawe impano yo gushwashwanuka bakwiriye kuyitondera cane, bakama bitwararika gutegura ivyo bavuga, bakirinda kubipfundikaniriza imbere y'abantu, naho bashoboye kubikora ntihagire ubitora. Vyongeye ni vyiza ko baha ikibanza abarongozi bafise impano zitandukanye n'izabo, kuko bituma uburongozi bukomera kurusha iyo impano zitandukanye zihawe ikibanza.